N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mugenda mudukurikirana muherereye irya nino ku migabane itandukanye y'isi, abari cane cane ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane, mwese kandi mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, umucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi rero nuko urunani rw'abarundi basaga canke bashika 50 baraye bapfunditse amasezerano yuko bagiye kugarukana intwaro ya demokarasi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bagiye kugarukana intwaro yubahiriza amasezerano y'Iyarusha, ngo bagiye gukuraho intwaro ya CNDD FDD, umugambwe ngo utwaza agahotoro agacinyizo, intwaro y'igikenye ya CNDD FDD bakayisezerera. Abo barundi basaga 50 rero urwo runani bakaba barahuye mu mwihwezo bagiriye mu gihugu c'Ububirigi, aho baciye baterana bakora iyo nama bafata ingingo ruhasha kuri CNDD FDD. Iyo nama rero ikaba ihurikiwemwo imigambwe itandukanye ndetse n'umugambwe wa CNL, bakaba bavuze ko wifatanije n'abo barundi n'urwo runani. Bakaba rero abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi batanguye kuvuga ko umugambwe wa CNL nutava muri iryo huriro canke urwo runani rw'abo barundi, abategetsi abawutwara bazohava bahura n'ingorane zikomakomeye. Tukaza kubabwira ko kandi mu Kayanza komine Matongo haraye hatowe ikiziga c'umusirikari w'Uburundi, bivugwa ko yoba ari umusirikari acungera umutekano wa Gerard Ndabirabe. Akaba rero ico kiziga c'uwo musirikari catowe hafi n'uruzi, akaba caciye kimanukanwa mu Bujumbura hamwe n'abasirikari b'igihugu. Kuri ubu ngubu hakaba hari kwibazwa uwo musirikari yishwe yoba ari nde. Bamwe bakavuga ko rero yoba yishwe n'abagwanyi bari muri ivyo bice vyo mu buraruko, cane cane twarababwiye ukungene komine Mabayi, komine Bukinanyana zo mu ntara ya Cibitoke hariyo abagwanyi mu kibira. Abasirikari n'abapolisi bakaba bariko bararungikwa muri ivyo bice. Bamwe rero bakaba bavuze ko no muri komine Matongo hoba harahejeje gushika abo bagwanyi bitwaje ibigwanisho, akaba ari bo boba bamwishe canke boba bagavye ico gitero kikagwamwo uwo musirikari. Ikiziga ce bagenzi biwe ntibamenye aho cotakaye. Bakaba rero kuri ubu ngubu ibintu bibandanya biba bibi mu mutekano. Turaza kubabwira ko kandi mu Kayanza hari umufungwa apfunzwe ariko akaba ari mu bitaro vya Kayanza. Bakaba rero abajejwe agateka ka zina muntu basaba ko uyo mupfungwa yohava ahabwa canke aronka uburenganzira bwo kuja kwivuriza mu gisagara ca Bujumbura, ngo ko ariho hari abashobora kumukurikirana vya hafi agahabwa ubuvuzi, kuko ngo mu Kayanza atabuvuzi bukwiye ariko arahabwa. Nuze uje kure rero hamwe n'ayandi turaje tuyaguhe ido nido. Eka nsubire ndabaramutse ndabahe n'ikaze
dusubire gutangurira aya makuru kuri iyi nkuru y'urunani rw'abarundi bariko baravuga ko bihweje umwihwezo wabereye ngaho mu Bubirigi, baravuga ko bagiye kugarukana amasezerano y'iyarusha bakavanako intwaro y'agacinyizo ya CNDD-FDD. Baravuga ko iyo ntwaro ngo hari abajenerali bo mu mugambwe wa CNDD-FDD. Ako kagwi k'abo bajenerali ngo akaba ariko kazingamitse igihugu c'u Burundi, ngo karashaka gushikana, ngo barabona ko igihugu bagishikanye ahatemba. Kavuga ko rero ako kagwi k'abo bajenerali bipfuza kugasambura, kukavanako, hagakurikizwa amasezerano y'iyarusha n'ubumwe bw'abarundi. Amakuru aravuga ko rero ako kagwi ngo kakwirakwije akajagari mu butegetsi mu bisata by'igihugu hafi ya byose, muri politike n'ibindi, haba no mu kibano. Barabona ko ako kagwi k'abo bajenero karongowe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, General Major. Ako kagwi rero k'abo bajenero harimo General Prime Niyongabo, General Gabriel Ndayiziga, General Nestor, General Mbere na Generali Ndakugarika na Generali na Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Ngabo bantu nibo bazingamitse igihugu, hamwe ngo n'abandi bajenero batashizwe ko batariko baradonwa ko urutoki. Ivyo byose bikaba biboneka ko ngabo bategetsi igihugu bagihinduye akajagari, ngo baranka gukorera abene gihugu, ngo barafise ivyo baranza hanze nivyo baraza mu nzu, ariko umwene gihugu yogira ko afise ubukene bakavuga ngo baje kuvyironderera, baje kuvyishakira, ngo ubwo bukene nibwo babwitera. Ivyo akarorero ni umukuru w'igihugu babwiye ko ibipfungurwa mu gihugu bizimvye, akavuga ko ngo abenegihugu baje kuvyironderera nibo biteye ubukene. Twababwiye kandi ko mu ntara ya Kayanza umusirikari yaraye yatowe ikiziga yambaye impuzu z'igisirikari c'u Burundi. Abenegihugu baciye bamubona bakaba barahise batabaza igisirikari kija kumutora. Ico gisirikari rero c'u Burundi kikaba camumanukanye ngaha mu gisagara c'ubutunzi ca Bujumbura, aho bagiye kuraba yo barinde, ariko nibo abasirikari bo babumenye. Abenegihugu bo ntibaciye batahura uyo musirikari iwowo ari we. Abanyagihugu bakaba bariko baribaza vyinshi kuko ntihatangajwe ico bacishe uyu musirikari. Bakaba barimo bavuga ko boba ari abagwanyi bamwishe, kubera ko ngo muri komine ya Bukinanyana na komine Mabayi, Bukinanyana hana urubibe na komine Matongo, aho uyu musirikare yatowe, ngo hoba hari abagwanyi bari mu kibira bashaka kugaba ibitero muri komine za Matongo na za Kabarore muri iyo ntara ya Kayanza. Bakavuga ko rero abandi boba ari umusirikari asanzwe agendanira canke acungera umutekano wa Geras Ndabirabe, kuko ngo ico kiziga catowe hafi n'inyubakwa ya Geras Ndabirabe ngaho muri komine Matongo, intara ni ya Kayanza, mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Benshi rero barabona ko umutekano ubandanya guhungabana niba umusirikari nawe asigaye yicwa, hakayobekana abo baba bamwishe canke icoba cahitanye uyo musoda w'igihugu c'u Burundi anambaye impuzangano canke impuzu z'igisoda c'igihugu, ngo biraboneka ko umutekano ari nawe.
kugira ngo aya makuru mwene nk'aya aze agushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama amakuru ibiganiro dushikiriza bize bigushikira aho uzoba uherereye hose.